Anjuge namaze nka ko nena nukune nakoze ikosa rikomeye vraiment. Namaze nka 2 semaines nugaranywa hano. Azanira injya ati akira ufungure kana kantu kakumenye kari muhira kugaranywa gashisha. Kazanira injya ati akira fungura ibaze 2 semaines ndaho ndubuye kwa amahera abandihira ni avare bandihira ndatinya kubabaza abavyeyi naresha ati nukuri namenye kandi rero muhira ari ukuntu udubuye udashikira ntusuba muri vacances ntusuka bon sinari intéressé n'ibyo gusohoka n'agahungu okay muri vacances ntiwasubira gusohoka gukina nta televiziyo nsubira kuraba papa abashitsi baje ngo ntugo gakanura ayo maso nukunda kaguko yaje asanga kuri stage aho rero yinjiye avuga ati yinjiye yumva abantu bavuga ati hajya sister baratamba ntibasubizemo vraiment arabye rega kuraba abasitsi bako baravuga asanga abana biwe okay yaciye aza kuri stage yafashe amaboko abiri gutya abaradutwaye yabaye tugarira kugufrena yumutubanye amakofi abakofi yarita amatarasani amatarasani murayazi kandi nkoho yukura bakora abanye matarasani rero iyo amakofi ya papa Nizeye ko ameze neza kunza Black TV ndaramukije amere hose imbere ya kamera ni Dorcy ko mumenyereye hamwe ya kamera ni Rubambo umwe yamamaha ama image meza cyane n'umunsi twaba dufite abatumire abigeme babiri beza abarundi kazi ivyuki dufite hano i Burundi tudere tuzi barishimye pesha bari barihebuye so murabazi peut-être ngaha cyangwa handi ariko kubatabazi reka baraza kwipresenta babibwire abaribo cyangwa swati bo mwabashimye ntawe ubizi ushobora kugenda mumutwaye ego hamwe n'umunsi tukaba dufise deba tuza kuvuga ariyo ukungene imyifato y'abavyeyi rimwe atari nziza bari bakwiye kudushigikira nk'abigeme turacyari bato kandi isi itwigisha byinshi kuyigendamo twenyene batadufashe ku mugongo ishobora kutumerera nabi cyane ego ikintu zo kuvuga ko kungena abavyeyi bacu bakwiye kutwitaho kurusha ibindi byose batumere katwakire karibu hi guys Jenny Ella Karen Nishim eko nanje ni Krista eko nduza kazi okay nanje ni Krista kaziguye gisigura cyane kazigiye nzijame okay mwabumvise ni Ella na Krista Ella mwumvise sujet Krista mwayumvise wowe uravye umuvyeyi wawe mubona mufitaniye novuga gute ijya relation simbona ko kungena kivuga mu kirundi relation ariko rujya rukundo rwo kuya ego rujya rukundo rwo kuyaga vyose kuryo mubwira ibintu utobwiye abandi bose cyane cyane ibintu bikuba ko mu buzima ego abifatamo gute bimeze gute dushaka udugire témoignage ntonya kugira nabo abandi bavyeyi bavuga ati turashaka kugerageza kubigira canke oya bon wese ndivugira nyine ego okay murazi yuko Simone ngivuga murazi ko yade abavyeyi abamama babuza abana babo kugira kuja mu mafilme kugira iki abana babo bakaca baja binyegeje tunakinye filme amandabike umuvyeyi wanje ko namwize ndabimubwira yabyifashe neza ko nabyigirije ndabimubwira atagize atabiboneye ahandi yanyizeye hama ndaja muri clip ya Mona ego yarantutse gatonya ariko ko nabimwibwiriye avant ko clip isohoka nyene yaramanuye aprimye urukundo ruri hagati ya mama wawe undumva ashaka byinshi
aje kubivuga nagenda okay shaka umbwire urukundo ruri hagati yawe na mama wawe rumeze gute urukundo ruhari hagati yaje na mama niko urukundo rw'umubyeyi n'umwana ariko kuko navuze ngo ndamubwira byose c'est pas forcément ko ndamubwira byose ariko bikuru bihagarikiye ubuzima bwanjye ndabimubwira ko mama ndamukunda vraiment kwanza twese muri twese nta n'umwe yanka umubyeyi wiwe mama wanje ni mama yugurutse atahura ahanurana kandi yitonda bien sûr afise n'indero yareje urumva eko ndahejeje urakwizera nukuri era nawe ngiye tubwiye kungene umuvyeyi wawe imigenderanire novuga mufitaniye kungene muyaga aho yakira gute ivyo mbwira canke urabimubwira doreke kuri iki kintu Krista yavuze ko mama wiwe ari umumama yugurutse ari umumama ariko ndazi nanje mama wanje nuko ariko ndasubinya ariko afise quelque code mu mutwe ku buryo ntoshoka ndamubwira ngo ninjiye muri filime abitahura uko n'ingoga cyangwa ngo nagiye muri clip tout simplement acha ngaho yavuga ati ngo urumva mafiye ngo c'est pas bien oya ndazi ko yo bivugana n'urushi hejuru atagisabwe ikofi rero ababyeyi usanga batandukanye nka jewe mama wanje si kuvuga yuko ngo ntamubwira byose ariko jewe ndibuka kera narigeze kuba nkina ibintu by'amafilme na ba Vin Smith dukina nyine byo mu quartier hewe namubwira sinabwira ngo ndagiye gukina filime oya cyangwa mu repetition oya namubwira ati ngiye kuraba aho bakinira amafilme akantahura ngo sawa genda nkagenda ariko nyine ukabyumva nyine nkaca nk'inama hageze gushutinga ndiyambira ati kweli wa mama ukuntu ndamuzi aha kweli noja kumubwira ati ngo nakinye filime nyine kubera ukuntu yadukubita mama wanje yarankubita cyane kweri sinobesha yarankubita ku buryo nta muntu ushobora kuvuga ati none njyewe ndigiki ndi umwana wiwe byavye cyane rero ndiyumvira inkoni ndavuga ati none sinshobora kubimubwira tipe nako shooting ya filime haragera aho tuyishutinga umutima uranka urazi kwanka isene zose baziguhaye ni uzikina bigenda gutyo ukaca wahukanyuma ati ndazi n'ukuri kumara mumbabarire sinjamwe niko byabaye ico gihe baca barananyirukana era oya ntushobora gusaba kandi gukinisha wewe kubera nturisi yawe yeze ibintu bya gutyo by'amafilime cyane ndabihebye bisigura yuko mama wanje sinibaza yuko jewe ushobora kumubwira ibintu byose utinya akagushishura oya ubunya ntiyonkubita ariko sinzi ko mumaze kubona umuntu akankamye hamwe n'inzu ikijugumira sha yovuga akongera agasubira ntiyoheza rero nico nankiha kumubwira ibintu byanje byose rero byinshi nabikora nihishije ntamubwira n'ikintu na kimwe ego ela ntamuciriyemo ela ona kuba nanje bandika nkaja amafilme suko nanje mama wanje adakaze mama wanje peti arakaze cyane arakaze ariko niko akundi nyene yanditse kuba arazi n'ikintu nkunda gukina filme so kuja muri clip sinabikunda ariko gukina filme ni ikintu ca mbere nkunda kuva nkiri muto naravyifuza rero yarabona ati mu gihe atandetse Krista azobikora mu misho kandi hari ikintu ukoze mu misho novuga gute ubikorana niko novuga ubikorana gusumba ariko umugijije ukuri sivuga ko nanje atara mama wanje adakaze mama wanje arakaze basha n'umusoda ibyo ababyeyi bakristo je biranyobera ejo n'abaganga h'igihe cy'umusoda ndasabye ababyeyi ba Krista turabatumiye kaze
umuryango wa Black TV mutubwire ibyo mukora kuko ifoko turara tumenye murabaganga murabasoda ego tubimenye mukuru ko Krista hano turamutinya yazaca tubwira nabakikandi aba astronaut sinzi ko abana mu Burundi barahari sinibaza ariko ejo nivyo uzohava tubwira ariko mwavyumvise abavyeyi baratandukanye umuvyeyi wa Era nashaka kuri we ntavyakira ni n'umuvyeyi kugira yumvishe umwana ko yamwankiye ikintu ku giti oya hanini uko na Era atababikunda Era sérieusement yaba nawe wari ubikunda bubikora ikintu ushaka ndazi umuvyeyi wawe ntiyokuza Krista abavyeyi baratandukanye ni nkuko wewe na Era mutandukanye si ibintu Era azokwemera ngo wowe uvyemere ega nivyo ndiko ndavuga harya umuvyeyi we Dorsi umuvyeyi c'est vrai ona kugira nyine badutwara uko bashatse nawe we ushatse ku bwawe urashaka kumutwara uko ushaka Era the way manzu indire birahindutse n'ukuri ntimwibaze ko ndakanze gusa reka nabwira harya iyo ikintu ugikunda we nkuko urakunda kuba umujournaliste kuba umujournaliste we yarabishaka kuri ico kintu c'abajournaliste murati kugira ndabimubwire ingene vyagenze voilà nico nyene ntararengerana arabikunda nikinakunda je Era yabingiye ubujournaliste nari ndabikunda kuva kera rero ku mpamvu yabikunda igiharo nk'iyo chance ntabwo yayitesheje ngo kubera umuvyeyi yaragiye aramwicarika aramusaba nivyo rero nako ndavuga harya umuvyeyi iyo ikintu gikunda uriyaranja akakikwemerera Krista ico kintu uvuga turagitahura ariko ni kubera uzi ko wabanye n'umuvyeyi ushaka kumwitura ko kintu ukunda nakikwankira hari abavyeyi Krista naho babwira nti ngiye oya simaka wanje abavyeyi barahari abavyeyi bakaze naho babwira ati ngo ndagikunda ntavyo abashaka kumva abashaka kukurikirana inzira nziza we yibonera ko ari nziza ego hari ababikora n'abatabikora niyo mpamvu rero bivana n'iterabwoba aba yashize mu mutima w'uwo mwana rero nico kintu turiko turashaka ko gihinduka umwana ntaba akwiye gutinya umuvyeyi ahubwo akwiye kumubera umugenzi bavyumva umuvyeyi abera umuhanuzi uwo mwana amubwire nyimba ico kintu ari ciza gikore ariko wicunge avyumva wicunge uko inzira zose umwana afata ntabwo ari nziza urashobora kuvuga ati ndashaka gukina amafilme mu mafilme harimo ibintu usanga umuvyeyi avuga ati oya ibi sinshaka gukina naho ubikunda ibintu byaha mugabo mu mutima bafise yuko bashaka ego Anura Maison niko yitwa niyo filme ya King siyo yonyene we hari niyo yamenyekanye ariko hari igihe umuvyara bati ibintu niyo wabikiye ijya sinayimweretse okay sigure ko hari apatatanye aterekanye wewe nyene wabwiza ubwo ati naho nkunda gukina ariko ibi ku muvyeyi wo bisigura gute hari ibintu rero natwebwe abana natwebwe rimwe turafisemo amafuti burya umuvyeyi utamweretse yuko ibintu bimwe biba bikwiye guhinduka apana gusa ndabeshe narayimweretse simbeshe Anura Maison twarayirabanye ego uraza kunshyiramo hanyuma reka mbanze ndata ariyo mageze kuvuga yuko umuvyeyi natwebwe abana turakwiye kugira si ukuvuga ngo tuduze ijwi ariko nabone tubereke ko bakwiye kumviriza gato uravyumva sinshatse guteranya imiryango ngo ndacigikiye abana ngo baje kuba ngo abagwanyi muhira canke ibiki n'ibiki oyaha ariko dushatse kugira habe umubano mwiza umwumvikano hagati y'umwana n'umuvyeyi ugwaruka hari imyaka y'imiyabaga navyumva duhura na vyinshi tubona vyinshi bitandukanye kandi vyinshi tuba dushaka kugiramwo incarimwe rero umuvyeyi atatubereye hafi we yabiciyemwo igihe kitari gito nawe niba tuzoza kutubesha ngo twari intore mwigeze mu intore hari igipande c'ubuzima igice c'ubuzima wasaje kuturusha siyo mvugo ibereye ariko niko nobivuga hanini rero nshatse kuvuga mwabonye ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ko habaye ubugeni bwinshi abakobwa bakiri bato bariko baragenda
rero hari abavyeyi bamwe bamwe barushinze kandi kera azi n'ubu sico kimwe bagenda basuzugura imiryango bavuga abo bana ngo bagiye kubaka ngo ntavyo bazi n'ibindi vyose ego ikibabaje nuko uwo muntu uwo muvyeyi yabivuze nta waje aramubwira nawe iryo jambo iryo ryungana ati ngo ntuzige zubakwa n'ibindi byose yaragwiyubakiye ararushinga we nyene je nshigikira yuko mureka abo bana bagenda bagwiyubakire nibo barugiyemo simwe mwababwiye ati simwe mwabatojeje umugabo canke iki nibo bagenda ariko aragumura abantu kugira Maria oya suko niba nahure nabi suko no hariyo abavyeyi usanga bagaya agira mariage dossier hariyo video sinzi ko mwabonye video iraho umugabo yafashe ari hanze ari muri Canada aravuga ati basha je mabukwe aransambuje neza umugore yarahatse twagwanye afise imbugita mu ntoki agira incumite yankatse mbenye nase n'abandage ngaha hose bisigura yuko abamabukwe nawe nyene rimwe bariyantisha bakwe komo umwanka siwe muzobana urya mwana wawe hari impamvu yamukunze rero jewe iconye uvuze yuko ngo babareke kubagumura cyetse kuvuga ati bareke gutera unovuga gute umunwa kuko umuntu ni usamburiye ngo yashatse kuvuga nk'ubu kasanga Krista wewe uragize mariage ego kaza wumva umutante canke umugore w'umu oncle atangwe kubwira twebwe uko mugenzi wanyu kagiye kare ntazigena urugo rugoye n'ibindi byose ego ruragoye mugashobora kugubaka kurusha urwawe navyo mfashatse kuvuga yuko urugo ni uzogwimenyera sujya agenda kuvuga umuntu agenda kuvuga ni ahubwo yari kukubera umuhanuza akabwira ati ego babayeho kuvuga gutya wabonye kaya ka video Arnaud yashize kuri statut okay qui est Arnaud okay oya no kujya mu Queen Video yagize video ari karagira gusa nuko nyene ujya avuga ngo ica abazungu baturushije voilà abazungu bitaho ibyabo ariko twabarundi tukitaho iby'abandi ni nayo mpamvu abarundi ntemunege kuvuga muradutunga niko ameze reka tumwakire uko nyene oya umviriza rero nateye ndashitse uvuga rero abarundi bagira ariyo kwita amafiyaje si ubonye umukobwa agiye kugira mariage mureke mbere jewe nashima we ubiravye neza abakera kuva na kera abakobwa bamwe bagira mariage guhera kuri 18 kuduga ari bakiri bato simbona igituma ubunye ariko barabigira baca bashaka bavuga ngo mariage ngo yabaye nyinshi bareke biyubakira oya hari n'abido bavuga ngo mariage ni menshi ariko hakaba ari imisore yidoga ati twabuze abageni tugira iki hari umusore yidoga yabuze abageni ego yabuze ngo batware ego kweri anyumvire ibaze no kuri ntituvuze ngo mudutware ariko sinzi abandi ushaka kugenda oya bagutwara abantu ariko aridoga umva muri icyo gihe mariage imeze nk'akazi niyo mpamvu tudavuga ati ibyo rero by'uko abahungu bivugisha ngo nta bakobwa bahari babe bagenda kurunda abakobwa baruzuye bakeneye mariage bagenda hariyo umuntu tugiye guharira we ati we nta muntu mushobora kumenyana dans 2 mois mukaca mugira mariage non sinshaka gushigikira sinibaza ko 2 mois ubuzi neza umuntu oya une année ego mugariko mutaraba mu makuba ngo mwese mubone nakangare ameze nabi sinabaza kuba uramumenya naho ni kubera ivyo tubivuga ko tukiri bato ni ko twavuga ati twaratuske imyaka myinshi yo kurindira mugo nka wa mukobwa ari mu zabukuru ataragira mariage uyo yarihebuye voilà ni oya biravana oya hari inzira zibiri abari mu masengesho ariko avuga ati mana mpereza turigirisha oya hari inzira zibiri nyimba yarihebuye yoba yaragerageje aho akabura ariko ndakubwiye nti aramenga sana my dear ugasanga
abakobwa nabo nyine bariyangisha abahungu ego canga yavuga ati yaguma yishira mu mutwe ego akaguma yishira mu mutwe ngo ndacyari muto akiruhukira ageze muri 30 40 cyangwa kuvuga ati Yesu niwe mugabo wanjye amen ariko kugira mariage murabizi si imyaka n'umutima kandi ni mu mutwe niko je no bivuga rero abavyeyi naho twagiye kure abavyeyi basha novuga muri pilier hanini ku mwigeme pilier sinzi ni urubuye ko navuga muri nk'igiti nyene kidufashe nyene inkingi voilà muri inkingi mu buzima bw'umwigeme cyane aba mama okay ndagusaba ikiyo reka rero je nagira mvuge mikringa haje nagira mvuge rero kintu cyari kinkoze ko muntu uze ku mutima vuvoye bari kuvuga ibintu by'abavyeyi guys je nagiye muri kintu umuvyeyi wanje ntiyigeze anuka ariko umuntu nka wewe nta kavido zokama umuntu nka wewe atangaburira urumva ataco amaze mu buzima bwanje umva atacuma ndabwiye atacuma nuko wowe umugenzi ntacumariye ntungaburira ntumuvyeyi nturi papa nturi mama ko tuja ukanjija ambisi ngo sikwera iki ngo ni kubera hari nko muri clip abantu bari gusa nari gusa ndetse ukunda birahaza iyo clip wari gusa hari nk'abantu iyo clip we ni biki oya boy ntayonzi umviriza suko yo muri mone murabe mumwumvira mureke kumwivugira cyangwa umuvuge umugaburira bisigo muga c'est normal turi mu novuga mu no tugerageje kuraba ni word yo kuvugwa n'umuntu ngo mu abantu hose n'uri hasi ni kumva mo bafise amajaba guys murabona sasa kufata vraiment fuko barundi twiga kuyokipa ama affaire yacu tukareka kwinjira mu buzima bw'undi muntu ni jambo rimwe murabibara ego n'abavyeyi tukubatuka ariko ndakunda umuntu c'est vrai kumvuga ni vyawe muga ni avant kunjuja nyegera avant yo kujuja umuntu uwo ari we wese akana jeje nyene kuko ngaha muri twese nta numwe yewe uzi Krista umuntu akuvuga ibicumuro afite uzi ibyo nyekeje muri wegene kandi bisambutse mbere gutosora agatotsi kari mu jisho rya mugenza maza witosora waza kuri ikigiga ingiga ni kintu n'uruntu ashararunga no kunya ruri mu jisho ryiwa bantu rukuremo hamure gukuramo kajya gato yakari mu jisho rya mugenza ya ngira icyo mubwiye rero abavyeyi cyangwa abo bantu bavuga naho hanini tuhagarike abavyeyi reka ndeke kwidoga ko isi nta muntu atavugwa nta numwe ari parfait ngaho ariko twesha abanyafrika cyane cyane abarundi oya yaba simu tuvuga mu neza tugaterana n'imbere cyane inabi kandi niyo mpamvu narengira ntangwa kuza ndapfugana urusaku ngira ntangura lancement officiel y'urusaku rwa Krista ratanguye uno munsi ku kigo cya Black TV turaje kuyipublika yose amamedia yose aze kuza eko so ni kihe kintu wakoreye umuvyeyi kandi ukakimubwira cyangwa wakoze ku bwawe ukakimubwira kikamubabaza kikamubabaza kuri jewe nta gihari ndakora abavyeyi mbe murazi ko muhira ndi umwana wa mbere yitonda mbe murazi ko muhira ndi ndi responsable ego muhira ikintu naba narakoreye mama kikamubabaza nari umwana kandi bwari ndakubwiye rero nta gaciro niriheshe ahora avuze abashayi kamfu fata chumatsi okay bandanya kuvuza mutonya wanje
ibaze combien de fois ndi responsable ok biraheze urumva rero reka nabwire ikintu nigeze gukora mama kamubabaza muga nari umwana basi narigeze kudubura 5e bivanye n'amahera abandihira ndagira ubwoba kubivuga muhira rero ca ndabesha ariko namenye tudabesha ko namenye mama rero abimenye niho n'umunsi wa mbere ya nyasi ivyakurikiye sinshobora kubivugira imbere ya kamera sindiko ndidandaza ariko uwo n'uwo munsi mama yanyase ikindi naco nta kindi mama aranyankira kubera ivyo akunda ivyo yanka ndabikurikiza ego ndi responsable muhira vraiment ego antuka ntaco ndakora mama yanka twumve ivya era twumvise ko mama bamuvutuye ivyo yakoze ngira birarenze guys jewe amakosa nakora nibaze yuko ari amakosa mato ariko nyene yategeza kunkubita uko gushaka akanyafu nibisugura yuko aba kwanse ariko nukuguhanura bisanzwe hama bikabandana gusa ndibuka yuko yarigeze kubabara ko naratamba kera imiziki nari nshushe muri Jamaica guys rero uyo munsi ndamusaba urusha mvuga ati ndagiye mu kirori ca Roriro kumbe nitwe twatamba na sister wanje mutonya twadusanga abanga ndamusumba umwaka umwe tumusaba urusha n'amahera yanje wanashima arayaduha turagenda ati okay mugende mwinjoyinge nyene turagenda ewe turatamba turibagira gutaha cane ashikira ku mugariro kwa twashitse twasize twumva ko ntitwe twadusigaye twenyene ashikira ku mugariro hewe azayumva ni abana bagiye acarabaza ahantu habereye Nyakirori yadusanzeyo yaravuye mu rubanza n'imvutano yambaye ibaze agenda arakumakuma hewe munuzenya ndo muri show arariha amahera yanje arinjira ataradusanga kuri stage abana twaciganye umunsi sinzowibagira yarafashe na shiki uyo munsi yaje mumozi nababwiye krize y'ubumeshe nababwiye ko atoroshe mama arakaze mwe by'akarorero vraiment n'umwana wo mwijare rero yakuriye mwijare urumva rero n'umuntu adafite natukuntu nenga ibintu byose yarabibonye yaje asanga kuri stage aho rero yinjiye avuga ati yinjiye yumva abantu bavuga ati haje abasista baratamba ntibasubizemo vraiment arabye rega kuraba abasista bako baravuga nsanga abana biwe okay yaciye aza kuri stage yafashe amaboko abiri gutya abaradutwaye yabaye tugerageza kugufrena yumutubaye amakofi ayo makofi yarita amatarasani murayazi kandi nkoho yukura bakora abanye matarasani rero iyo makofi yayo papa niyo yaduhaye tugende mu ibikurikira muca mu vyumba twararinga dufukamye ku bikonkorotsi ico kintu naciye ndahira biko ata umunsi n'umwe na repetition y'ibyo gutamba na cempeba byose mba ndahebye repetition niyo yaciye abandanya iby'amasasa n'ibiki ariko jewe nacemuga ati gutamba jewe n'isoni bankojeje imbere y'abantu je nasura kuja imbere y'abantu ngo niho ndagamba oya ca ndabiheba hejeje ikindi naco bon sinshimye ukivugira kuri kamera bibi privé okay murakoze hama nawe very wiki bon jewe turabigumana nyanjewe ntacyo nibuka igowe nzi ico oya ico nico primaire je nari umugomotsi ukuntu narakunda nyine tuvyumva sinaye umwana atekereje même secondaire aravyumva gusa nyine mama yavuze ati niyo shavura cyane ngo arashavuye no muvyeyi murabizi aragutuka guhanura wewe abafise ubwoba avuga ati none ejo uzomeze gute abafise ubwoba ya kazoza kiwawe ariko nyene umuvyeyi bukeye murabizi
ishavu Riririrwa voilà ntiririrwa ntabwo rirara ryanje ryararaye naze kwisomera basha nzi kuba umwana w'umusoda turi dufite ahantu muhira we urashobora namaze nka ko nena nuko nena nakoze ikosa rikomeye vraiment namaze nka 2 semaines nugaranywa ahantu azanira indya ati akira ufungure kana kantu kakumanye kari muhira kugaranywamo gashisha kazanira indya ati akira fungura ibaze 2 semaines ndaho hantu gusa ikintu je novuga n'ubu nazapfa nabibagiye n'abakuza n'abatante je n'abagenzi cyane kuri mama ni igihe nari ndwaye bagiye kugira lavage genre bamagije opération vu que naratinya ko bambaga et tout barazanye abasoda kugira bamfate byarasi narakinye ushaka gukina amasaye yaradufashije gukina saye muri hôpital kacuta n'amaguru azaba mwirohero gucyamuri uvuze ibyo reka babasha jamwe ngo iyo nkuru no bibatera bibatera ko ndayibutse twingi tubabaze wayidutera ntitubabaze ndabazira n'abatweza uretse ko nko uya vraiment nakoze amakosa basha bana ndubuye ko amahera bandihira minavare bandihira ndatinya kubabaza abavyeyi naresha ati nukuri namenye kandi rero muhira ari ukuntu udubuye udashikira ntusuba muri vacances ntusuka sinari intéressé n'ibyo gusohoka n'agahungu okay muri vacances ntiwasubira gusohoka gukina nta televiziyo wasubira kuraba papa abashitsi baje ntuko gakanura ayo maso nukunda kaguko kaguko nigaciye ubwenge umva natinya kugira ibyo kandi hari imanza zari zimirije muhira nari ndishye ko abashitsi bose papa yogenda arababwira uko hewe okutambesha uko vacances irahera barangura amakaye muri 6e birahera barangura amakaye muri 6e bayanguriye si kungura amakaye amashuri aratangura ndavuga ati none ko naduye ndabigenze gute kandi rero ngorane na iryo shuri nigako na mutunya wanje n'iryo yigako umwe avuga ati mutunya wanje akabona ntonze muri 5e ariko niga 6e ndamubesha tuvuga ati Kenti ni nkaho urakeneye kwitiye ni mutunya wanje w'umuhungu urakeneye kwiga kanga ngo ya tutwirirwa turazunguruka ngagara yose midigeze tukora dutamuye ndamara isomene yose ngirizo nyene samedi kiragera marene wanje yigisha ku iryo shuri hewe marene gusa ari nka jeudi twahuye arambaza Christa ntukiciga kuri La Fontaine ndambwira to yaha barampinduye niga handi ubu umva marene yacaza kwidoga samedi acaza aje kwidoga kwa mama kwe kiyakuye y'umwana wiwe ku iryo shure nyine amutuka nyene Christa naramukuye Christa niyo umva ari umubeshi ati Christa je twarahuye ambwira ko atayo kiciga ngo marene ngo reka kumbesha je ba Christa niyo bakiciga ngo amprisi marene nawe ngo amprisi ngo cuba kure yari babiri hewe ndashobora mama ngo reka duhamagare Christa ajana mamagara we bamamagaye ndasama ndarira mama yarankubise hewe ndashaka kwiyica ko ntibarigamye deja ko naduhuye ndashaka iyo misi naragize kugira ana bajya abantu biyica no kuri ndabakoresha biragoye kugira wiyice nafashe imbugita ndicumita ngo niyice biranga ndafata akagozi ko nzi ko papa azonkubita birenze biranka uyu munsi naragize ikibazo Christa urakoze ndumva hewe pole so gira icyo mubwiye abavyeyi bon usanga badahanurana bagenda kujuja canke bakavuga abandi bigeme bazi kejo bukeye ashobora kuba ari abigeme babo bagize ivyo banse bagenda bavuga ko ku bandi bigeme uvuze nari mvuze gico ubwiye umuvyeyi ariko araba kino kiganiro ashaka umutante cyangwa umubanyi cyangwa nde akunze kuvuga abandi bigeme atazi kejo buke ashobora kuba umwigeme wi ego
umva ngira bigeme ngira abavyeyi hama uhanure n'abigeme usanga nabo nari amafuti bakora ega si iminsi yose twera cane. Premièrement, abavyeyi bige kugira gucréer amitié entre leurs filles n'abahungu basi leurs enfants nyene nabo baba bagenzi bige gucréer ubucuti mu bana babo kugira ngo haye nta kintu kiryoshe iyo wiyegereje umwana wawe. Ego hama ikindi naco abandi bakobwa mureke kujuja abandi kuko nawe ntuzi future yawe ntuzi bizogushikira. Ego nico navuga nimba ukibonye ko ikintu utagishimye ko kuyo wundi muntu mwegera umuhanure. Ego akunda kwemera amaze kuvuga ego zirenga 30 naho kuva yiga primaire jusqu'à heze atararonka 30 kuri 30 mw'ishuri. Reka tuje kuri era ngira icyo tubwiye agira icyo tubwiye kananje sagira icyo ndababwiye. Ego okay, so je ikintu nashaka kuvuga premièrement nuko abavyeyi basha uziho ko wabyaye umukobwa please mu bisanzwe nta muvyeyi akwiye kuvuga nabi umwana w'ubundi. Oya, kumuhanura byumvikana, kumugira nte, kumwegera ukamubwira ati sabasi wonamurega. Kumva urati ko abavyeyi baregana mbere kama tubisaba mu banyi amaducunga kurusha umuvyeyi wacu rero kandi bivane n'ukuntu umureza hariyo abaza kuregana n'abibasha yego asanga arengeje ko n'ibindi bitakoze. Ariko rero ico wonamurega nivyo ariko kumuvuga fo Jesse nibaza ko ari idea bien kubera ko nawe ufise abakobwa ejo nawe bashaka kugira ipica zisumba izo wabonye ku wundi mwana. Rero please ntukavuge nabi abana ba bagenzi banyu. Mumande je ntavyakora kwe ngo aravuze ngintu nzenya ngo nabi mumije mukobwa ngo shango wapi kwe ingeso ziwe ngo iki niki ntigera bivuga kandi si kuvuga ko atuzi nabi. Oya, ariko naramweretse yuko kuvuga uwundi mukobwa ntibisa neza kubera usanga nawe umukobwa wawe ugarenze usanga arenze ujyanye yagize bijya anye. Rero les mamans surtout muze muraya kwishuja cyane hama ikindi naco muze muraha liberté basi ya 2% abana banyu kuko ni mwabafata cyane nk'akarero kuri jo nyene rumva nyene byarabaye. Ariko ni mwabafata cyane aragira ibintu ugasanga abigiyemo nabi, ugasanga bigenze nabi. Akarero nk'ubunye by'ubujournaliste Diamond no kwimana nagenda bimubwira ki nabayangaje ahantu kanaka n'icyo bimeze gutya ntimuzi umunezero numvise ko afashe ku mugongo kabinyemereye ntimubizi nukuri nararyohewe ndavuga ati wow uyu ni mama agiye ati sava genda ukore badewaze niwe arabizi ko tubaza abastar ariko ko duhura naramubwiye ama-challenge yose mpura nayo byo kandi ndabimubwira ati naka byagenze gutya akavuga ati no we gihari turabigenza gutya na gutya. C'est ça ukicince bita umuvyeyi apana kugira gufata umwana ati rero guhera uno munsi niba ari ivyo icara ngaha uzombwira nicere nkangira rero abantu babandi ati umviza akazi kanyumba barenda gahevye iki n'iki wa muvyeyi uriko uraturaba yaba umupapa canke umumama namwe bigeme n'imisore muriko uraba kino kiganiro nobahanura yuko kuvuga umuntu nta si entreprise twubaka ituzanira amahera, si akazi kazodushikana kure, si iterambere tuzokungukira igihugu cacu. Oyaha juste gutukisha umuryango wundi muntu
gutukisha izina ry'undi muntu ariko umuntu ntabwo azocika intege ego ntabwo azocika intege genre ngacereka kubaho kubera wamuvuze oya hari n'igihe azogera kure kubera juste wamuvuze alors simbona akamaro gahari ko kuvuga umuntu atari uguhanura umuhanura nimba we abona ko atari amafuti mureke niwe azokwitorera amafuti yiwe nimba atashoboye kukumvira abavyeyi turavye murashaka gukara nka kera gukara ni vyiza mudukarire muduhanura apana mudukarire mudufunga mutuboha nkumengo niturabana ego mudukubita umwana si ku giti yumva umuntu urakomeye kurusha igiti umunwa uyu akakarimi ururimi rwacu urashobora kuvura umuntu ako ngo mwica urashobora kumuvura rukamutabara rero nshatse kuvuga ati cyane cyane abamama genda bazi atari bake bashobora kuvuga abandi bigeme ngo si uko zubakwa wowe waragwubatse kandi iwawe atanwa akubwiye gira uko reka nawe agerageze abikore ni urugo rwiwe yagiye gushinga niho rwamera nabi cyangwa ikibazo ingorane bazoyigira hagati yabo nibyo nshatse kuvuga mukameramani wararengewe ugati jewe sinzi hama imisore mego yoyo ntarakimwe bayigira sinzi ko mumaze kubibona kimwe ariko none barafite amafuti mbwa ni ibintu bisanzwe bibaho ni ibintu bigize ubuzima bw'umuntu amafuti niyo atuma tumenya ubuzima nibwo tumenya buratwigisha gukura mu mutwe byose murabyumva abavyeyi no basaba ko mutubera hafi mumenyekane ko tubakunda nta kintu tugira tubanka ariko tuyaje tubakunda kurusha sinzi nuwoza akavuga iki nitwomwumviriza bakunze Black TV mwakoze gukurikirana kino kiganiro yari Dorcy Ella na Krista mu makomantere turashaka mutubwire icyiyumviro cyanyu twongera tubabwira ko tubakunda Krista turakunda cyane ego mugire umunsi mwiza ego turakunda ababyeyi bacu